Soleil, your name is Soleil. Away, don't let me away. Kumana nanje nivyo niko muje nashatse kuvuga ubwegerageje kuvyumva niko ko muje like umuntu ari hypocrite sawa nabo bavuga peut-être bari hejuru nivyiza ko kuko nabo barigeze guca kuri step imwe twaciyeko ubwanje sinshaka ko bavaho kuko bo barakoze ibintu vyinshi twe tutarakora kandi nimba no musi turiko turaririmba nuko basiragorinze baciye mu bintu bigoye kugira twe dushobore kudashaka Imana ifashe muri zo 5 ni nyinshi mugabo yego bwa ntaco shobore ko mfise studio yanje kugira ngo impano nono shobore kuzenda zifasha badafise amahera gusohora mugabo bafise talent. Ya ndabaramukije bakunzi Bandaha TV aho muherereye hose nkuko mubibona muri kumwe na Adronis Promoter wa musore wanyu wa musore akora ibishoboka byose kugira ngo umuziki ndundi ugumu trendinga kugira ngo abazanire bamwe mu bantu bariko barakora twaje guhiga umuntu bita DJ Ori. Reka rero tumubazanire abanza baramutse kwanza. DJ Ori turakuramukije. Ndabaramukije cyane. Ya amazina y'ukuri abavyeyi bo babise DJ Ori yo baraya. Ndikumana Olivier. Ndikumana Olivier uvuka hehe mbega warize wiziki? Ndikumana Olivier avuka mu ntara ya Cibitoke. Mu Cibitoke hanyuma mbanganye mu Kanyosha. Narize ego muri Humanité nize électronique kuri ETS hanyuma kaminuza nize tourisme hotellerie ego. Ya DJ Ori turaherutse kubona ushira ahabona indirimbo yawe Munyana mbega inspiration ya Munyana yoba yavuye hehe? Munyana wanashima titre ya Munyana nayitoye narahejeje kwandika indirimbo afite n'indirimbo yarahetse Munyana like ni indirimbo y'urukundo ushaka kuririmbira umuntu w'umukunzi gusa rero nahise Munyana kuko ari mu jambo Munyana cambona rero ko vyose ariho vyoja camugani kandi n'izina ry'ikirundi kandi n'izina ri tuzi twakoze twumva mugabo biko riragenda en code de disparition umva hari ama generation ari karaza mugabo adashobora kuba arizi camugani vomye ko ndarigarukana kandi ego. Ya tutaraja kure urashobora kucuduha akapera ugaha akapera abakunzi Bandaha TV n'abakunzi b'umuziki ndundi muri rusangi bakumva yuko umuntu twabazaniye ari we kwanza. Soleil, your name is Soleil. Away, don't let me away. Kumana nanje nivyo nikundira. Wanja kure baby nivyo nyorohera. Karire kinyana niwe mama yifuza nk'umukazana hamwe wo nkundira ivyanje vyo genda neza sana uri maso y'inyana ukusanda bifana zinagisa Munyana kirumara mu buzima. Yes. Ya abakunzi Bandaha TV nkuko mwavyumviye twabazaniye we ntitwazanye wa pirate cyane tuzana wa copy. Yo DJ Ori urumwe mu baririmbyi novuga ngo ugwaruka rushasha turonse kandi twumva yuko gwize rufise novuga ngo notion mu bintu bigiye bitandukanye mbega nihe inspiration yatumye uza mu muziki kubera iki utiyumviriye kuririmba gospel wahisemo kuririmba sekiro? Ndo muntu nakoze nkunda musique kuko deje urumva ko nitwa DJ Ori abigeze kuba ndi DJ hanyuma ndashaka kuba na producer ariko nsanga nakoze musique ngiye gukora rero musique abantu bacabona ko mfise dans nshobora kuririmba nshobora kubandanya cambandanya rero muri yo carrière ego. Ya DJ Ori indirimbo yiwawe nshasha Munyana mbega aho wari wifuza yuko ishika ubona ariho yashitse abantu ko wari witeze yuko boyakira niko bayakiriye canke urabona yuko hari akantu kamwe kaburamwe kugira ngo uvuga ati iyizo kurikira nzoshiramwe aka kantu kugira ngo indirimbo yanje ishikaho nifuza? Deja Munyana maze une semaine umwanya uracari muto mvuganirika ndaye umwanya en plus ko jena nibaza ko abantu bayakira kuko ahubwo biri trop hari abantu deja nahora mbona musique wanje batagira ico bayivuze ko mugabo kuri Munyana hari abantu bandi yindi public bariko barayakira bayikunze
batari bazi ko na DJ wa anashima baho DJ Oli mbwa urumva no musavuga ati wow kumbe urabizi wari hehe tusa so reka rero ndayiha umwanya comme ça avec le temps je vais voir ico peut-être que nakoze kuri Munyana ntegereza gukora sinon ni bon yego DJ Oli numwe mu baririmbye tubona yuko akurikiranira hafi ibikorwa by'abandi baririmbye mu gihe umuririmbyi abaririmbyi benshi basohoye indirimbo twama dusangamwo commentaire ya DJ Oli mbega bijya bintu bikora ni muri bwa bumwe canke no kugira ngo babone yuko DJ Oli yifadikanije n'abandi ku buryo naho hose bakora b'umuntu avuga ati uriya mubire n'umufana wanje arakurikirana ibikorwa byanje kubisanzwe jewe ndi nakuze ndumufana w'umuziki si by'ubu gusa narakunda umuziki mwiza je sindawikawusha kandi rero ndakunda gushigikira kuko n'igihe je natangura production like narakora ama instrumentale gusa nta muntu nigeze ndihisha like instrumentale suko nazikuzari mbi oya gusa urumva ndakunda musique nkunda kitera imbere kandi ni byiza gufatana mu umuntu ntagira hypocrisie like wa muntu ngo mbone ikintu ciza hanyuma ngo ndacikawusha urumva umuntu ushaka ko umuziki utera imbere rero umuziki bishitse nkawumva ukandyohera ndavuga ce que je pense nuko jemetse ego ubwo ni bwa bumwe abantu abakunze umuziki bama bipfuza yuko abaririmbyi boshigikiranira apana bya bindi byo kwamana amabifu ku ruhande DJ Oli haraheze igihe kitari kinini yatubonye kuri page yo ya Facebook yandika ati jewe ndaririmba ariko simvuma sinzi kibazo mbega ijya post wayanditse ufise target franchement sinzi ko abantu benshi bayibonye birashika umuntu n'umusuku uryamye akaba atari kufyuka kandi ndafise abantu bakunda umuziki wanje mbona ari numva nyene umenga ivyo ndiko ndakora umenga ntaho biriko biraja d'une part de l'autre part nashaka kumenya abantu ko babibona kuko je ndashobora kuba nidoga ku bwanje nkavuga none ibintu banashima nkabaza abagenzi bari proche ntihagire ico bambwiye kuko hajya mbwa nkavuga ntibikwiye faut qu'on partage na benshi hanyuma kugira numve ico babibonako rero umva nabikoze kugira ngo umuntu wese akunda umuziki wa DJ Oli agira ico avuze si réellement nkwiye kubandanya canke no biheba rero nivyo vyaciye biba ni benshi vraiment barahagurutse bavuga ati no kintu cyose n'umwanya wacu kandi j'ai compris kuko déjà ijya ndirimbo Munyana nari ndayifise depuis 2020 muri novembre sinebwa isohore rero baravuga ni no continue ni buke bizoza kandi vraiment ndiko ndabibona ego bamwe mu baririmbyi bari mu novuga ngo nouvelle generation benshi baridoga bavuga yuko hariho novuga ngo aba legend canke ababatanguriye imbere muri uwo mwuga w'umuziki bariko baragerageza novuga ngo kubacinyiza bivanye n'ingene babona yuko aba baririmbyi bashasha bariko barakora neza mbega wewe biramaze gushikira nimba bimaze gushikira wibaza ko vyo biva kuki kugira ngo abo baririmbyi babatanguriye bagerageze kubacinyiza kuvuga ko vyo bimaze kunshikira ikintu kimaze kumba ko nuko maze gusaba korabo kenshi na peut-être ntari buvuga bonazisavye gusa barampa ibituma vyabo badashobora kuzimpa ndavyakira hanyuma umuntu vuga ngo umuntu aragucinyiza gusa hari ikintu dukwiye gutahura nka nouvelle generation hariho peut-être abo vyakundiye harabo bitarakunda jewe step ndiko vraiment ndayishima kuko hariho na benshi bifuza kugera aho ngeze naho peut-être bamwe abari hejuru yiwanje bashobora kubona ati naho uragera hariho abari munsi yanje uzura yajya mu buzima twese ntituba satisfait ushobora kuba wifuza ikinga hariho n'uwavuga ati je no bamfise n'amaguru basi yo kugira yo kuri nyonga so umuntu wese amayifuza kugera hageze avuga ati intambwe ndi kuno munsi kejongere ku yindi rero ico nosaba dukore comme nouvelle génération dukore bugi ibikorwa nivyo bizoza gukora umuntu like kuri uko kuntu bagufata bazuze kubona ati pourtant
gusa icyo nabasaba nabo bavuga peut-être bari hejuru ni byiza ko kuko nabo barigeze guca kuri step imwe twaciyeko kandi burya ubwatsi buruma bukabisa ubundi ku bwanje sinshaka ko bavaho kuko bo barakoze ibintu byinshi twe tutarakora kandi nimba uno munsi turiko turaririmba nuko basiragorinze baciye mu bintu bigoye kugira twe dushobore kubona dufise inzira turiko turagirako so je sinshaka ko bavaho nibagumeho dukorane dufashanye kuko twe hari inzira nyinshi tutazi bo bazi urumva turi hamwe tuzoshika kure ntibabonere ko twebwe tuje gukura canke nta na kimwe vraiment tubane kuko urumva Margaret uri kwisi haraba intango akaba na fin benshi babimenye ikintu cyose kigira intango n'iherezo no musire nimba uri hejuru menya ko anje uzoja tawe ibyo bibaho wavyanka wavyemera c'est comme ça là. Warasohoye indirimbo ava yuko usora munyana hariho iyindi yaciyemo ariko indirimbo yitwa Muge indirimbo yavuzwe ko amajambo menshi baravuga ati ya nouvelle generation ije mu bintu novuga ngo bitaboneka mu matitre yabo usanga harimo amatitre bivaye n'ingene benshi bavyumvira Muge akiyumvira Muge agiki ibiki nibiki ugasanga abantu benshi baguma bididanya imitima bavuga ati mbega iyi titre yashatse gushika kuko mbega ijya titre urashobora gusigurira abakunzi b'umuziki ndundi muri rusange n'abakunzi b'umuziki wa DJ Ori Muge icarico naho iyo inspiration yo kuvuga ngo iyi titre ndayite Muge ahantu yo yaravuye Muge ugerageje kumviriza ntumira n'abantu bose abakunzi ba Ndaha TV bagende bayumvirize komisane washobora kuca babitahura neza Muge nashatse kuvuga ugerageje kuvyumva ni koko Muge like umuntu ari hypocrite nivyo nashatse kuvuga abantu like abantu navuga gute abantu b'indyarya kuko bavuga koko Muge umva n'umuntu mushobora kugenda na mugenzanya wa muntu baza ko ari umugenzi ariko hageze aho mukenera ugeze ikibazo nukamubura complètement so ibyo byose turabizi wamubabona mu bihe byiza bari hajya wagize imanza bari hajya mugabo ugize ikibazo amubona wapi kweri nta numusubira kubona nuko nyene numva nivyo nashatse kuririmba en general tukiraho nyene kuri babandi bidakunda yuko bashika kuri YouTube canke ataburyo bukwiye bafise bashobora kucibaha kapera akantu gatoyi ko kuri Muge kugira ngo bumva ati bwa bundi wa muntu uko bamuvuga sikari bamuvuze nabi ariko ivyo yari shatse kuririmba birumvikana bibereyeho nk'amakara ataguturiye baragucafuza abo ni ingwe z'amabara mu ruhu rw'intama wabagize abizigi kubabwira ibyawe babitera inkuru iyo bari mu mabare bakwijeje ko bazama iruhande yawe iyo ugiye gato bakabitera isware ihibambewe siko bimereye mu bihe bigoye bama bafatiriwe ihibambewe siko bimere musangire vyiza bibi ntiwimenye sibo yes Boni koko Muge ya DJ Ori ni yihe prayo bafise muri uno mwaka wa 2021 avuga ati nkuko benshi bavuga ati uyu mwaka ndashobora gusohora indirimbo zingano kunuku ama video angano kunuku mbega DJ Ori twitege yuko tuzoguma tubona munyani 2021 yose canke prayo yawe ni yihe ndashaka Imana ishoboje gusohora indirimbo zine ku giti cyo wanje deja hari zomfise muri studio zamaze kuba prêt gusa nshaka gutanga indirimbo zine ziwanje peut-être n'amakora bashobora kuza ego nuko je ndabitegura DJ Ori yibona hehe mu myaka 5 bivanye nuko abona naratanguye ntangura mu mwaka uyunya mbega nimba atari banga woba watanguye mu mwaka uyuhe mu myaka 5 wibona yuko carrière yawe ya music yo bigeze hehe n'uruhe rwego wo bugezeko l'homme propose et Dieu dispose mwashaka kuvuga je nshaka ko bimera uko like ndifuza ko muziki wanje yo imbeshaho na muziki wanje gusa ndafise ibintu bibiri nshaka gushikako kuko nibi buri ko muri 5 ans bafise maison de production like nimbari studio pas seulement pour gagner de l'argent mugabo ari amatara menshi no musaro umuntu twako turavugana mu gatondo arazi kuririmba mugabo le moyen
ushobora gusohora indirimbo nawe uyisoboye promotion ikibazo. So ndashaka Imana ifashe muri izo 5 ni nyinshi mugabo ego bwa ntaco shobore kuba mfise studio iwanje kugira ngo impano ntonto shobore kuza ndazifasha badafise amahera yo gusohora mugabo bafise talent ngire basi niyo step imwe bayiveko peut-être ngira bazoronka abandi bashobora kubafasha promotion canke ama clip tusa ya gusa ndashaka gukora cyane DJ Ori tufate mu Burundi bavuga ati hari umuririmbyi yitwa DJ Ori ndabishaka cyane ya tukiraho nyene wavuze ati hariho impano hariho abagiriwe ubuntu bwo kuja muri studio bagasohora indirimbo zabo zikabura promotion n'abandi bafise iyo mpano ariko batigeze baronka amafaranga yo kuja muri studio mbega turavye kuba maze gusohora izo ndirimbo ugasanga indirimbo iriho kuri YouTube indirimbo igendana muri telefone ariko yarabuze promotion mbega nikihe kintu novuga ngo wohanura aba DJ nkuko nawe uri mu DJ wabaye mu DJ ukongera ugahanura n'abajournaliste kugira ngo za mpano ntitugume tuduza babandi nyene basanzwe baraduza ariko turabe na za mpano ziriko ziraza kugira ngo nabo bashike ku ndoto zabo. Ikintu kibi hajya ku muntu nukumenya ikintu ntugire ico gikozeko birashobora gushikika kuri YouTube canke peut-être umuntu yarayiririmbye mugabo ntuyimenye kuko hajya kubisanzwe mu DJ canke mu journaliste promoting indirimbo yumvise umuntu mubi nujya yumva akumva kari na nziza ntagire so icakoze ni vyiza je notumira nk'abakunzi b'umuziki aba twebwe nyine abarundi tukunde like je ndumuntu vraiment naho no kumva indirimbo rimwe dushaka kuvuga ni bawe indirimbo iraryosha so nimba bishitse wewe ukayigwa ko kuri YouTube canke ukayumva please sharing hana habandi kuko ntuzi aho bigera ntuzi ico bishobora kuzana rero dufatane mu mugongo umwe wese ni kuneza kuko uno musi ni wanka kumfasha ibyo bikagenda neza jiyo ni kizoca kiba ninamenya ko utamfasha ibyo urumva ni bibi en fait turakwiye kugira dukundane même si ushobora kubona uti ntudufate par exemple nkuno musi urarimbye indirimbo wewe urayiririmbye jewe ndayitoye ndayihaye umuntu ubu ari nk'umujournaliste wo kuri television akaca yipromotinga birakubereye inzira nziza uraronse nk'idiri ya miliyoni 10 mugabo ukavuga nturi umuntu uriyo konesha ukavuga ati wow source y'ibi byose yavuye kwa naka so jewe peut-être que nabikoze ni ibintu bisanzwe kurungika amamega mbase nta n'amamega genda kuyirungika ku muntu ni ibintu bisanzwe mugabo ukaca usanga urakijije dans like impano y'umuntu kandi muzaniye n'ubuzima bwiza nawe ugasanga nawe urashikiriwe rero dukora ibintu ntiturabe ibyo ugira umpe peut-être ico ndakwiteze ko muri uno mwanya turabe à long terme turabire kure ego ubu munsi turi kumwe n'umu DJ akongera akaba no mu miziki mbega wewe uri kuraraba iyi mishamirano yama hagati y'aba DJ n'abaririmbyi bamwe ngo ntimutuvugiriza indirimbo abandi ngo ntimuduhe indirimbo mbega ubona ni hehe hantu ubona yuko hatabereye ni hehe hantu ubona hatagenda neza ku buryo uvuga ati aba bantu bari bakwiye gukora uku aba nabo bagakora uku kugira ngo umuziki wacu ushike imbere Polo mama sindo mu DJ ariko narigeze kubibamwo hanyuma je ndibaza tuzitire faso ari hantu biva ntawo bavuga ngo kubera ko aba DJ basigaye baririmba ngo nuko indirimbo atazivuza no kuririmba mu DJ ni ibintu bisanzwe ni nkuko adashobora kuba mugabo ego nawe nyene ari yaranja ugerageje kora n'aba DJ bitwa ko baririmba indirimbo lakini nawe uyumvise kuryohera so ikintu kimwe nobwira abaririmbyi turirimbe indirimbo like kuko iyo uri umuntu dufate uri kuragurisha uraba ikintu kiri kuri marché kati abantu benshi bariko barumviriza abantu eske muri uno mwanya bihari nibiki by'abantu bakunda n'ivyaye rero ukacugerageza gukorana navyo kuko nuzo barakunda kubivuga ngo indirimbo zifise qualité indirimbo zanditse neza lyrics kurimba neza buryo uzorabe abantu bashaka kuvuga ngo umuntu ngo naka ntazi kuririmba hari indirimbo nyinshi zitagira n'ijambo na rimwe mugabo zikartona so raba rero ibisabwa si c'est melody voilà nimba lyrics bariko barasaba ikorereko nimba ari
umuziki wa karite tubikorere kwa hanyuma turabe ko ivyo bintu bitazohinduka. For example jewe muri town Bujumbura nukuri ayo n'umujournaliste ryari yigeze kubona kuri stati yiwe yandika ngo kubera indirimbo yanditse indirimbo ze wanje hamwe na Ado Jason umujournaliste mbareka ndamuvuge yitwa Lenova yanditse kuri stati yiwe avuga kubera indirimbo za DJ Ori n'indirimbo za Ado Jason mu biteramo bikomeye ngaha bibera ngaha Bujumbura zitavuzwa. Franchement je na ma evenement menshi mpora njamwe muga ntazo nabwikere numva mugabo kuri Munyana hariho n'aba DJ bamwe kandi shimire vraiment aba DJ aba Lantown hariho n'abagize ama commentaire kuri nani kuri YouTube yanje hariho n'abandi bashoboye kwitora avuga ati wow thanks vraiment uraduha karirimbo keza kandi vraiment ndabashimire cyane. Rero peut-être que indirimbo zanje za mbere ntibari bwazumve canke que ntizari zikwiye kuja muri ama evenement ngo zivutswe that's why rumva nahinduye mvuga ntirekana ntange zisa n'izihari komsa zije mu zindi ego. Ya kubgawe wibaza impamvu yatuma izo ndirimbo zitavuzwa muri ayo ma event makomeye wibaza ko byaba biva source yoba yari yi kwari kubura connection canke hari kibazi ki cyambere cyo nta muntu ashobora kuvuza indirimbo atahatse kumburengira nizari bwabashikire ivyo bibaho kandi bikavana evenement kuko ari nka evenement mushobora kuvuza muge udashobora kuvuza muge nka mariage nushaka kuvuza mugi gusa ushaka gusanga peut-être ntibihuye n'ama evenement yahoraba cyose bibaho ariko kandi ushaka gusanga babyirengagiza nta vyonzi gituma zitavuzwa ariko reka turaye kuri Munyana peut-être n'izindi ziriko ziraza wanashimangira zishobora kuvyura n'izindi kuko nka sofa n'indirimbo nziza ushaka kuvuza muri evenement bona bamwe bazivuza heko ndazi muri FB ba DJ Simon bayivuza so ba DJ Vivini bon hari abazivuza hari n'ahandi nyene numva ama evenement makomeye ntari bwumve bazivuza kandi abantu bambwira ko batazivuza so twizere ko je ndizera ko bigiye guhinduka ego. Ya DJ Ori uyu mwanya turi kumwe yo bafise management canke akora ku giti ciwe nta management afise ku giti ciwanje uwo kwifuza kumufasha yo muronka gute ni hehe yoca kugira ngo aronke DJ Ori bafashanye bwa mbere bwo nkaho we waciye ico ni cyambere icya kabiri ndafise konti ya Facebook renyaruka deja ariko na nimero zanje za WhatsApp nitwa DJ Ori canke Ndikumana Olivier ndafise na Instagram DJ Ori gusa ni izibiri comme sunyandikiye nca ndabibona twashaka kandi vraiment ndavyifuza cyane ndavyifuza kuko hari ahantu nshaka gushika hari ibintu nshaka gukora narishobotse cenye urumva kumburengira ngize umuntu ashobora kumfata mu mugongo birashobora kugenda neza gusumba. Mbega DJ Ori ntushobora kubona yuko muri management biratuma dusubira inyuma kariyeri yacu igasubira inyuma bivanye nuko hari ivyo tuba twifuza gukora abaturongoye bataba bitwemerera mbega DJ Ori byo shika karonka management nitwava dusubira kumubura tugasanga aho yari yigejeje mbere bamusubije inyuma kiretse management yiwanje keneye ko mbura ni abijiga vuga ati umuntu tugeneye ko abura aba mugandi bazasubye bakeneye singene ko bazana uvuga ngo pa ni ibyo utegereza kubikora no tututire fashion management je nuko mwamukeneye raka habara aho bakeneye kugukorera nawe kugira ngo parce que ni business bashaka ico baba bakeneye kuganya nawe ukaganya so two kwicara ndibaza tukavugana kandi ndibaza vraiment baje nivyo babibi cyane deja nk'ubu deja je nzwijenye no ana jejenye bon c'est vrai dans ce team bari ngaha bankonseya ushobora kuvuga ni karirimbo bagashikane ngaha ntibihagije kuko nabo deja barafise aho bari block rero twicaye hamwe turashaka gutanga ikintu kimeze neza kandi kikagera kure kigashimwa gusoma ego. Ya DJ Ori reka dugushimire
twongera tugusaba yuko n'ikindi gihe twagukeneye uzotworohereza nkuko wasanzwe wabikoze twongera tugusaba ubwira abakunzi ba Ndaha TV n'abakunzi b'umuziki ndundi muri rusange kugira subscribe kuri Ndaha TV bongera bakurikirana n'amachannel yose ya DJ Ori. Kuri ndahari gusa nabagoye gato kubera ko nari muri sport bivanye no kora inamba sinashaka so vraiment ndahari mwanya wose mukeneye ko dukora ahubwo nanje bunzo ndabisabira ibiganiro ego kuko ndacakeneye abantu bafata umugongo bashobora kubishikana kure ego bikorwa byanje nanje ndabishimira nkuko wabitanguye ubikora tubihereze ko wabatanguriye ubinjiza muri mode idasanzwe ubu naho tugende muri mode ya so fine kugira ngo duheraheze izuba ryatse riryohera bari Kenya kubaho kwawe n'isengesho ryanjye ryishuwe niba hari umuntu nashaka kujya kure yiwe ni wewe yes bakunzi ba Ndaha TV nkuko mubibona kuri micro mwari kumwe na Adronis Promoter umutumire yari DJ Ori kwa kundi twababwiye turagerageza kuza turazana za mpano z'abantu babishoboye kugira ngo turabe yuko nabo boshika ku ndoto zabo ndabashimiye kuba mwadukurikiranye nongera ndabasaba utaragira subscribe chance abone kuri Ndaha TV please turagusavye ubikore kugira ngo natwe tubone yuko mutwitayeho nkuko natwe tugerageza kugira ngo tubazanire abaririmbyi banyu turabashimiye.